Bakunzi ba IgA Cha TV nongeye kubaramutsa mwiriwe mwaramutse mumeze neza aho muri nizere ko mumeze neza mutekanye bashasha namwe ikaze kuri IgA Cha TV. Video y'uyu munsi ni message kuba mama abamama baba malayika, mamas of angels. Proud mamas of angels. Nimwe mwaravye video yanje iheruka nariko ndavuga ibiharuro by'abana by'abamarayika bacu bari mw'ijuru, kubabonye kubavyanarije sibake nico gituma uyu munsi mwaba mama mwe nje kubabwira ngo ntimuri mwenyene, nturi wenyene, urafise abandi ba mama bashobora gutahura ivyo uri kuracamwo, batahura ivyo waciyemwo. So ntusubire kwikumira, ntusubire kwigunga, ntusubire kumva umenga isi yakuguyeko, nturi wenyene, turahari. IgA Cha TV iri ngaha ku bwawe. Ica kabiri, bafise y'umwana wawe, ntusubire gutinya kuvuga umwana wawe, ntusubire kumva umenga oya bo hava bibaza iki, bo hava bajuja yuko meze uko canke iki. Umwana wiwawe n'uwi wawe kandi swafye yawe kuba mama wiwe, uri mama w'umumarayika, ufise umumarayika wiwawe personnel mw'ijuru. Ibaze namwe ahubwo twarahiriwe. Be proud mama of an angel. Okay? Ica gatatu, nta kosa ry'iwawe ririmo, nta kosa na rimwe wakoze kugira bigende uko vyagenze. Ntihagire usubira kubesha, yaba abo mubana, yaba abo muryango, yaba kwa muganga, ntihagire n'umwe akubesha ngo hoba hari ikintu wakoze coba catumye bigenda uko vyagenze. Oya, si kosa ry'iwawe. Iyo umenye ico ushobora gukora kugira usove umwana wawe ndetse uko wari kugikora, nta muvyeyi yomenye ico yokora kugira asove ubuzima bw'umwana we ngo areke kugikora. Ntibasubire kukubesha rero, iryo si kosa ry'iwawe. Hanyuma dufatane mu mugongo. Wewe urashobora kuba warabiciyemwo, warakize, uyu munsi ukabona umumama ariko arabicamwo, mube hafi uko ushoboye, umwereke yuko hariho basi umuntu yoba yumva ivyo ariko aracamwo muri aka kanya. Hari abamama benshi babicamwo bari bonyene, batagira n'imiryango yo kubaba hafi, batagira umuntu n'umwe baserukako. Niwumva uwo vyabayeko, niwumva umumama yabuze umwana, genda ushoboye kumushikira, umushikeko, umwumvirize, umuganirize, umuhe uwo mwanya wawe, umutege amatwi. Azoruhuka, azoryoherwa no kumva yuko hariho umuntu amutahura ngaha kw'isi. Kuko abamama iyo bariko baraca muri ivyo bihe, benshi bibaza ngo bari bonyene, yumva umenga kubera iki jewe, guma wibaza kubera iki jewe, kubera iki barya bose baronse abana ariko jewe bikagenda ukuriki. Ariko hari impamvu, nuko nta kintu na kimwe Imana iducishamo ibibona ko tudafitiye imbaraga zo kukivamo. Ntusubire kumva rero uri wenyene. IgA Cha TV iri ngaha ku bwawe kandi ndakwemereye ko uzosubira gutwenga. Ndabizi uyu munsi ntavyo wiyumvira, uyu munsi ntiwibaza yuko ange uzosubira gutwenga. Sindi Imana ariko ndabizi ndi ngaha, urashobora kubona ingene ntwenga uyu munsi, nawe uzosubira gutwenga bidatevye. Mubandanye mushigikira, mubandanye musangiza abandi ivyo mukura ngaha, mugire like, mugire share na subscribe. Ndabakunda cane, naho ubutaha.